Bakunzi b'Imana mukurikirana isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ni umwanya wo kuzirikana ibisomwa vyo kuwa kabiri w'indwi ya mbere ya Pasika muri ya minsi 8 ikurikira Pasika. Ibisomwa tubisanga hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca kabiri umurongo wa 36 gushika ku 41. Izaburi ni ya 32 na Inkuru nziza ya Yohani umurongo wa 11 gushika kwa 18. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa. Ku munsi wa Pentekoti, Petero yabariye abayahudi ati: Banyisirayeli mwese uko mungana, bimenye kandi si ivy'imbeshere, umwe Yezu mwabamba, Imana yamugize umukama na Kristo. Abantu baraho bumvise ayo majambo, umutima urabatonganya. Niko kwegera Petero n'abandi batumwa bati: Mbega bene wacu, none tugire dute? Petero nawe arishura ati: Nimwigaye, vyongeye umwe wese muri mwebwe nabatizwe ku izina rya Yezu Kristo ngo abashe kuronka ikigongwe c'ibicumuro vyiwe. Niho rero muzoronka ingabirano ya mutima mutagatifu. Bisubiye, abahawe wa muhango ni mwebwe n'abana banyu hamwe n'abari kure bose. Eka abo bose umukama Imana yacu azohamagara. Petero yongera kubabwira n'ayandi majambo menshi abahanura ati: Nimwirinde abo bose bavukiye mu kabi bakagakuriramwo. Abakiranye igishika ayo majambo barahava rero barabatizwa, kandi uyo munsi abiyongeye ko barashika nk'ibihumbi 3. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Ijambo ry'umukama riratunganye, ibikorwa vyiwe vyose birimwo ukuri. Umukama akunda ingingo n'ukuri, isi isagiriwe n'urukundo rwiwe. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Ijisho ry'umukama rihora kubamwubaha, kubizeye urukundo abafitiye, kugira ngo abasimbishe icobo, abakiza amapfa. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Umutima wacu witeze umukama, niwe mahuru, niwe nkinzo yacu. Mukama, tworose urukundo rwawe nk'uko ari wewe twama twizigiye. Isi yose mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani mweranda. Mariya yamara yarahagaze hanze hafi y'uruhafu arira. Uko yakarize arunama mumva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati: Mugore, urizwa niki? Abishura ati: Kuko batwaye umukama wanje, none ntazi iyo bamushize. Avuze ivyo arahindukira abona Yezu, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati: Mugore, urizwa niki? Urondera nde? Agira ngo niwashinzwe umurima. Amwishura ati: Mugenzi, usanga uri wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati: Mariya. Uruwundi arahindukira amubwira mu gihebereye ati: Rabuni, ni ukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati: Ntuntevye utyo, kuko naraduga kwa data. Genda ariho kuraba bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so wanyu, ku Mana yanje ariyo Mana yanyu. Mariya Madarena aragenda rero kubwira abigishwa ati: Nabonye umukama. Abiganira n'ivyo yamubwiye. Dushemeze iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo.
twogira ikiga bene wacu? Gihugu c'Imana turacahimbaza izuka ry'umukama wacu Yezu Kristu. None ngiki kibazo abumviriza Petero na bagenzi we bo vyabona vy'izuka ry'umukama babajije, aho ababwiriye ati umwe Yezu mwabamba yazutse, ubu n'umukama ni Kristu. Naho womengo Petero asa n'uburiko arabagiriza izuba riva ko aribo bagotse mu kubamba umukama, bo ntibahakuye umutima mubi, ahubwo muri ico kibazo babajije baremanze ico bakoze, bariko bararizwa n'igicumuro cabo barondera kunywana na Yezu, kandi abo nibo bigaye bagahinduka. None tuzirikane iki? Uwigaya neza igicumuro abanza kucemanga. Ngico nyene igikijije bano bene Isirayeli, bigatuma bahinduka, mbere babanje kugira n'umutima urinda. Kuko naho Petero adomye urutoki ku nabi yabo, womengo arabatoneka, kandi nkako nivyo, kuko igicumuro co kubamba umwana w'Imana nticari gito, ariko bahakuye umutima wo kubona ko bagotse, bakoze nabi, bakoze ibitari vyo. Baciye babaza ko boba mu migozi y'inabi yabo, kandi barabishitseko, kuko abahindutse bakakira Yezu bashika ku 3,000. Ngici gitangaza kiva mu kwemera no kwemanga igicumuro cacu, amakosa yacu, ubuyobe n'ubuhemu bwacu, n'ibindi bene ivyo vyo kugoka ku bantu no ku Mana. Aho kamere ya muntu igoreye, niyakira n'ingoga ukumva no kwemanga imbere y'abandi ububi, ivyagoranye ngo umuntu ashira habona amagara make yiwe, kuko yumva umengo yobashizwe hasi, yobasuzuguritse. Naho benshi dufatira mu gucura ibinyoma vy'ubwoko bwose, mu kwiyeza mu nzira zose, tukibagira ko ikirezi kidakura ikirezereza ku mutima. Umuntu akagira kugoka, bikanamunanira kubona n'imanga yahisemwo yishoyemwo wenyene ngo yigaye, agaca avyunyura mu guca hirya no hino, ahiga aho yoca kugira ngo yiyumvishe kandi abwire n'abandi ko wewe yera bunyange ari ndasa. Hagira n'ubumukoma ngo aramutebuye, aravye gato agahambarirwa. Ngiyi nyifato mbi ibiba agatima k'ububeshi mu muntu, kamutuma atanywana na Yezu. Inabi yose, igicumuro cose, ube gito ubwo aribwo bwose, budushira kure y'umukama Yezu. Uguhinduka rero no gusaba ikigongwe niko kurondera umukama, nk'uku kuno mugore Mariya bidakunda ko asinzira igihe cose atabona umukama. Nuko nyene natwe tutoragamye, nico codutumye natwe twirukanga kurondera Yezu ngo aduhe ubuzima tuba twataye mu gicumuro cacu, adusubize urukundo tuba twahemutse ku munabi. Ego cane turahamagarirwa kurira igihe cose turi mu gicumuro, turahamagarirwa kurizwa n'ibicumuro vyacu, kurizwa n'ibicumuro vy'abandi, kuko nta nkeka igicumuro cose cirukana umukama. Eka noneho iyo duhisemwo gutsimbatara mu nabi, iyo nabi niyo ihindukira ikaja gukomeretsa imitima ya benshi, bagahereza kurizwa n'inabi tubatera n'agahinda tubatera. Uko nyene amarira twanse kurira kubera ibicumuro vyacu tubigaya, agaseswa n'abariko baraseserezwa n'inabi tubateye, ikomotse ku gicumuro cacu twanse kwigaya. Iyo umuntu ashoboye kwemanga ububi bwiwe, nicerekana ko aba ari umuntu muzima, azi ico ari, azi yaja, atabaye mu buzima bwo kurota izuba ryaka. Nicerekana ko umuntu ategera ukuri, uko nako n'akaranga k'Imana. Uwukunda ukuri wese nawe yumviriza Yezu. Ni mwene abo bantu isi yubakiyeko kandi yabwirizwa kubakirako. Ni mwene abo bantu imiryango yubakiyeko kandi yabwirizwa kubakirako. Ese umukama Yezu yodufasha kwimenya, dusanze twaraguye mu kaga twigaye, ngo turonke ikigongwe c'ubugito bwacu, hanyuma turonke n'ingabirano zitandukanye ziva ku Mana. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yawe.